igikorwa bwiza cyateguwe n'ishengero Emmanuel Kigobe hamwe n'amashengero ayikomoka ko ariyo Emmanuel Rushubi, Mageyo, Nyarukere, Kinama, Kinyovu, Gikungu, Nyambuye, Buhayira, Rebero, Muzinda, Tenga na Muberure cageze. Ni ku magenekerezo ya 21, 22 na 23 mu Kakaro uyu mwaka, kikazobera kuri lycée communale Rushubi muri komine Isare, intara ya Bujumbura. Ndahiriwe, sinzotengwa kuhashika, ahubwo nyibutsa rya jambo ry'urufatiro. Ewe nawe uragorana, turisanga muri Matayo ikigabane ca 16 umurongo wa 3 ngo urazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ibimenyetso by'ibi ntimuzi kubigenzura. Aho rero abavuga butumwa b'inzobere nka Bukene Celestin, Barakafitiye Leopold na Ntakiyiruta Finesse bazoba bahishikiye. Eka nayo amakorale ari ku mashengero atandukanye azobica bicike. Harategekanije kandi n'inyigisho kugwaruka n'iz'abakuze imbere y'umutaga. Kuwa gatanu no kuwa gatandatu igikoranye nyezina kikazotangura igihe cy'isaha 8, nayo kuw'Imana kikazotangura isaha 3. Emwe ayo masaha ntazontanga. Bano bo muri zone Rushubi, Benga, Kibuye, Nyambuye, Mageyo muri komine Mubimbi, nabo mu gisagara ca Bujumbura